GM Films, good news films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Akamuna byukuri, Akamuna Akamuna byukuri, Akamuna amacakubiri afatiye ku madini, amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko, amacakubiri afatiye ku madini, kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri. Akamuna Akamuna by'ukuri, Akamuna Akamuna by'ukuri, Akamuna. Mawe ukuguru sinarura nagama uyu muzima wa fidelite koko tugiye kubugira ate kwahora uri kapanzi nakuntu wapanga mapanga hajya mwana mwavuze ngo mbebazi babonye zishya zigira gute zavugama ahowa ntiwumva ko muciye n'ubwenge hanyuma rero ndumva ko mwibuka jewe nanjye duhuye mufata pozisi imeze gute gutaka imbere uko bishop yaguhamagaye atarashika reka mbe ndaguha amakuru ataraja kwivumbi mbego uzi yuko igihe wari ruguru nasigaye ndapambana reka ndaterigera naravye uko rufi runini uti rero vyagenze gute wa mudamu mubanyi warayiti hewe barampamagaye bambwira amateshwa yabo ngo bakeneye abana nane nkuko umenganije ndabarema nanjye utanka narabatsiritse ku katsi karabafatasha ubu rero vuba inoti y'amajana 8 niyo nabaciye vuba arakoroka mu maboko yanje reka mama Benita iyo noti ntibikorane ntuyige wenyene ahubwo zatuyiserebura shapame ahubwo pame dusengere udufatire izamu aho nakwinjiza yangaye ubu ari abakristo bacu bamwe batanguye kugenda abandi bageze hariya hari n'abandi batacumvira bishop bakunda ahantu ubona ko amazi ariko arenga inkombe gapame ibintu vyambaye indi sura emwe ico vuze nico erega burya hadiya tutagwije ubwenge natwe busha badutera ivyatsi kandi burya hadiya nubwo twihagararako burya turi ku murongo ugoramye
nubwo duhamagara ngo mwami mwami azohava atubwira ko atigeze atumenya kuko dukora ibizira. oya sha Pamela yakuvuga nkuko wibaza ko Imana itabona yuko catumenye. ndindira gato ico ntora mu cumba tobanda ico kiyako. Cabamenye kira bamena murabibona saho niriko ndabacira amafaranga mukajya ntimumpeko hama ngo ndabasengera. Sha ubuho ngiye kubakira mvu yemejwe. Ubu ngiye gutanga inkuru imwe ukwayo burya bijya nabwiye muhoza ni bike cyane ijyari ntangamarara. Ubu ngira ndabivuga ku murongo imwe ukwayo. Akamuna mwana wanje turagowe Maria dutabare turagowe amara tiri mugande nukuri turagowe ni mudutabare. Yosefu na Paulo mutupugire mutusabire yewe bamalayika bo misozi miremire mumigwa mutusabire telefoni ya Wiroma dusabire telefone w'Venezuela tupugire karabaye. Shacheka sinababujije kuza muratera akajagara abavyeyi baba bangendaniye mwama muja kumpanda. Yego harakavuye nk'aka kanya mwama mwumvayo. Hari uharira n'uwundi murumvayo. oya Sawa rero ujya mutekano buri hajya niwo wacu ni nawe twiberamwo ni nawe dukunda. Ibyo bibuye hasi ngo ni mitwe. Mabuja ko mujyamye birambika go hasi nibi sa ushatse kuvuga ko ibyo tubona watabyibona. niho nkibona n'ukuri ko Imana ko hadakina abana gusa. Aho mabuja n'ukuri aho ni kagatoki n'ukuri narahenda bagaburiye katumye n'ukuri munsi nukamara kubita pomaje. Oya ndabateye intege nimwe murahotsa n'ubundi akayi karahiye aha mukanya nzaba ndakatsanye. Nimwe muragize mabuja ubaboshwe n'akameremere imwe mu mbizi bahora imbere ngira niyamivumo y'abasogokuru tutazi Imana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutizeye Imana tuzovuga ibi nakamuna ushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna
yeme nkuko nabibabwiye rero harageze ko mwongereza uruyeri rwo guhendahenda abakristo murabona ko ibintu vyabaye nabi kandi rero kuva Feba atwinjiyemo hari amabanga yacu yagiye arameneka tukaraba nabi rero Pastor Cedric arasubirana ingufu emwe ibyo ku musozi w'utwumiza kwisi no kuri vyabaye Akamuna Bishop erega n'abakristo baduhezeko diya ishengero hagukura riko leta yarisubira inyuma ariko rero ntiyararengerana no kuraba hamaze ariko aramenera tuzava dusanga inzu ipfa pame uko nukuri cyane ariko ko kafa bakagiye kakatuvira mu buzima tukaba twarose undi mushasha dukorana nibaze ko tugiye kuronka koyoko kandi bizogenda neza mwebwe ntiburirwe muri ruhisha genda muvugishwe mwongere muvugishwe murazi ko ari ivyo abantu bakunda rero ndabereke haduhera Pamela wewe genda urabe igiseke ko atana hamwe kiva ugifate neza ukigume Jena nguhamagaye kugira ngo nakubaze amakuru ya Parfait ariko unyakirije amarira. Nibiki ntabaye iki? Reka ko namubuze namahoro. Oya nta mahoro bafre. Twabuze umwana. Mwana w'umugabo wanje yarapfuyeyo. Ukuri. Byagenze gute? Umwana wa Belize? Ego mwana wa Belize byaraze inda yarapfuyemo. Uwo mwana ntiyabayeho. Turi mu gahinda. Nakurira umbwire ntahuze neza. Jewe naherutse bambwira yuko Belize yibungenze kandi yuko ikibazo mwagerageje kugitunganya ari amahoro. Rero ubwo ndazi yuko Parfait yiteze ikibondo. None habaye bigenze gute? Sindiko datahura neza. Ego nyine ico kibazo nk'umuryango twari twagitoreye inyishu. Urumva Belize yahuye n'abagizi ba nabi bamwe bafata kanji. Hanyuma ngo bamukubita uruntu mu bwongo. Ngo rero ubu bwenge bwibuka ntibugihari. Burya araho ni nk'ikirurumba. Urumva nahazokira zoba ikijuju c'ikidebire kirekereza inkonda. Rero burya yemwe iyo amaze kumukubita urwo runtu nayande nayo yaciye ija kurakurikira iravamwo kandi karagahungu. Turavunya umuheto. Banzogaje kurira hanyuma uyumvirize neza. Byukuri muri mu bihe bitoroshe. Urabona imvururu zari zihitiye hagati yanyu. Parfait akabagize ikindi kibazo gikomeye nk'ico yaramaze kwizera ko agiye kuronka umwana. Birashoboka yuko ari nayo mpamvu turiko turamurondera tukamubura. Nugirirwa amahirwe ukamubona ukabona araje, ndakwinginze umuremeshe ntumusanganize amarira, ahubwo ugira umutima rugabo umutima ukomeye aba ari wewe umuremesha. Kandi ikindi naco ugerageze kumuba hafi kuruta uko wigeze kubikora, kuko buriya bavuga ngo inshuti y'ukuri uyibonera mu magogo. Bino bihe Parfait arakwiye amuba hafi agatwika umutima akamuremesha akamuba hafi akamusengera, kuko ari mu bihe bitoroshe. Rero mwihangane nta kundi
mwihangane cyane ego nukuri Imana ibabe hafi nanje ndabasengera bofre nukuri nukuri utugumize mu biganza by'Imana uzobukoze muri bihe bitaraje Imana igumane natwe igumbire imitima yacu kuko tumerewe nabi okay mbega uba wakigere hema none yuko parfait atariwe kuko naremba sinkunda muronka kuri telefone oya nta muntu n'umwe narondeye najewe telefone ngira ndabiyonterera numva nashaka kuyikoresha oya gerageza ahubwo ntuvuge ngo ujye utere telefone ahubwo ja mu byambu mfasha kurondera parfait umenye ahari umenye ko atakibazo afise bibaye ngombwa utumusimbira kwa reba ko na rehema namuze ku telefone urabe yuko ariyo yobari yego ikibazo na mama ubwiwe nawe namubuze ku telefone mbe habaye iki na mama ubwiwe rega sindiko ndamuronka kuri telefone nawe nyene arababaye rega yabuza kuzukuru gusa we wari mu nzara aryamye reka ntaco mama ndaza gusubira ndamuhamagare petetre namara kuvyuka reka nkureke rero ico akora mwihangane kandi mukomere Imana ibabe hafi ego murakoze sawa Mana we una walarota bona ubujambiki uyu nawe arazana amateshwa yiwe ngo ce mpangayikira yarayikorose atari n'umuntu nabi wabo bapfuye bariko baza bazuka bambuza amahoro mburaho ndyama nkubitwa umubiri wose nuzuye ibivyimba gusa by'inkoni uyu muzimu jewe uyu muzimu mamagale ndi utazi ngaho arashaka araryo yagiye vy'ivyo birandaba aratana tatareke bana banje kera twumva bavuga ngo nta muvyeyi akora ikosa ariko kwari ukwihagararako je ndamaze gutahura ko umuvyeyi ashobora gukora amakosa ntaco tutakoze ngo tubatamike amacakubiri nivyo turasenga ariko uwo muzi wari waratuboshe bana banje biciye kuri mwebwe narize ndamenya yuko turi bamwe turabavandimwe turabarundi twese kandi tuva amarasasa kubw'ivyo rero ndabinginze mu mbabarire nukuri mungirira imbabazi mwumve ko maze kuvavanura n'ivangura rifatiye ku moko muvyeyi imbere ya byose mbanje guca bugufi nsaba imbabazi ndabizi neza ko inyifato nagize imbere yanyu yakubabaje cyane ariko icyo mwamenya nuko tubakunda cyane mama ndagukunda icyatumye biriya byose biba karagashavu icya kabiri ko ari kugira ngo mushobore gutahura yuko igihugu kitubakwa n'ubwoko ahubwo cyubakwa n'abene gihugu cyane cyane iyo bashyize hamwe bagasenyera ku mugozi umwe nkuko nababwiye iby'amoko byazanywe n'abantu bashaka kutugabura kugira baduce imice batuganze kuko atakugwaniriza umwasi hamwe twaba tugifise ubundi mama nukuri turagukunda cyane twe nta nina ahubwo Imana ishimwe cyane kubona uri umwe mu babyeyi bateye intambwe bagatahura ya mvugo ya kera idashemeye ngo umubyeyi ntakora ikosa nukuri Imana iguha umugisha cyane mama nukuri turagukunda cyane reka tubagire ibyabaye na kare ntibagira ntibana ahubwo ma papa we gute ntaravuga ubuzima ngo aje ibuntu
bana banje hagiye umuntu amaze kunyegerwa n'idayimoni y'amacakubiri atari Imana yonyine mugendeye ntimwibaze ngo biroroshe ariko azogenda aratahura rega hajya buke buke gukomeza igihonyo kandi numva ngo bushika n'umuseba ku mugezi mwana wanje umbabarire cyane cyo numva ndambiwe no kuguma muri urugo rw'iwawe urugo rwuzuye imizimu kanyana mwana wanje mu bisanzwe cyane ukuri nagomba ndagusetse inkoni z'umuzimu wa Fidelity sirandembeje rega ma wana wonterera mu bintu nk'ibije nkabishobora ndi umwana umugabo arinda kaje linda turabire hamwe icokorwa ukuntu twakwirukana uyu muzimu kuko jewe n'ukuri aranzimurira reka ma aribona kugiye jewe naziyukubitwa nzosigara ndazikubitwa aya magarukana agatima k'umuvyeyi ahantu utantaye mu guhimo wagumye umeze ku mugongo mudugudu ariko aratwiruka kukafata akaboko ukangeza mu gisagara none gama ugira unte mu bazimu warambyaye kamawe ibi bintu ntubikore ma ntubikore ma ikintu mbona nuko woreka ibintu byo kugenda ngo twigire hamwe iki kibazo ukuntu abazimu bahunga mwana wanje nukuri sindagukwiye kwa maboko nyumviriza kende bikwemere nzogufasha tukikeko nakinga masanga umuzimu wa Fidelity ari ushaka ko ntabanga ndekurangende janyema basi turaho umupfumu turabe ko dutabara dukiza aya mahano canke tuje gukizwa vyanyavyo nyene basubiremwe badusengere Ereka Akamuna byukuri Akamuna Ereka Akamuna byukuri Akamuna. Mama burya je maze iminsi hari ikintu ndiko ndiyumvira shaka kuva kuri eglise ngende gusengera ahandi. Bene ibi ndiko numva nivyo cyangwe sinumva neza subiriramo nivyo nyene wavyumvise ngwiki ibyo byo kura mu bwonko bwawe naho kwimena kwibuye ico ntigishoboka ntidushobora uburenganzira bwo kuja gusengera muri ndi dini ritandukanye n'igavye babasengeraho ico ntigikunda teshute hey urazi ko abaye umurobere hasigaye gato ngo twiva kwagiye mu ishamba kugwana umviriza Beni igihugu kiratekanye iyo nkwemu y'abarobere ndonduri ijana ariko je abantu mwiboheye ku madini murantwenza erega kwizera n'ishwa y'umuntu mu bisanzwe mama ubu sindi uruhinja ndemerewe kurondera Imana uko ndavyumva ku giti canje hama namwe mukayirondera ku giti canyu ahasigaye tukazohurira mu ijuru. Reka kuravutasha uko natwe niko twabisanze umwana yikuye mu idini ry'abavyeyi haba harimo ikibazo burya umwana yikuye mu idini ry'abavyeyi aba yikuye no mu muryango. Mama oya muraraba neza cane
Mbeko muvuga ko iyo mana dusenga ari ya twese ariko umuntu yifuza gusengera aho umutima wiwe ugubwa neza canke harongowe mukacamo umuvuma muba mubitumwe n'Imana canke muba mubiterwa na sekibi. Ibi ndazi ko biri henshi ariko bitegerezwa guhinduka. Iyo mana muvuga ariko mwankana n'ayandi madini mukayivuga mutagira ubumwe ni Imana yo mwijuru canke niyo musi kuziba. Uri kurantuka Rindira so waraza urabimubwira kumbura junga yakonda umugore mugenzawe. Ego araza ariko sindi ko ndagutuka. Erega ukuri guca mu ziko ntigusha. Twebwe mu bisanzwe tururunganwe rutegerezwa guhindura ibintu. Hama ikindi naco mama kubera ko ibisiga bingana n'ivyo bitora ninda uraza kumumpera ubutumwa papa bw'icifuzo canje n'ukuri uzobukoze. Ndemubwira mabuja ndemubwira mwamikazi. Gutangurira muri mpemu ugasozerera mu mubiri bizobabaza benshi bizobabaza benshi kandi benshi bazicuza. Omari Buga nona ko vyukuri habuze gato ngo uswate. Ariko gasha we tukagutuma kutwicira umuntu kweri tukumva wageze mu bitaro. Nk'umu professionnel frère. Hajya nubona ko ari akantu gahaze iriya esano papa. Aha nubona we ko bakoze isona abantu nawe ukishika nayo. Kanyana naramubonye Beriza ari karapfa. Naramubonye umutima we wahagaze n'imitsi itari kiratera. Nanjye narumiwe numvise ngo ari mu bitaro. Mu by'ukuri ujya no kuzimu ko haramudashwe. Nibaza ko na Satani yase kumwakira. Omar ntitwagwamaga kugira ngo tugucishe mu ijisho. Twagwamaga kugira ngo tugushimire kuko wakoze neza cyane. Mbere by'ukuri umengo wayifashije mwo n'Imana. Nibaza ko gahembo kawe twakaguhaye neza tukaguha ku mwanya kandi ntatsikushime. Ikintu cyatumye tuguhamagara wowe ibyaka kazuraza ukuntu bikogwa kandi urabona yuko bikiri mu mishuhira. Aha rero nitwo kwijajara ngo dusike bwose bisaba yuko twiga ingene tuzimanganya amatohozo kugira ngo ibintu nibyo bidukwegere. Icyo nifuza nukushiraho distance kuri famille. Sinifuza ko bizohava bidukwega twe n'umukobwa wanje. Urazi yuko amatohoza aje ahera ku bantu banyuma bagendanye n'uwagiriwe nabi haba mu message canke mu mapere. Rero Omar ndakubwira igifobya cyawe twagiteguye twagombe tukiguheretse. Rero dukinjurire gato umuyaga urengane. Uranyumva? Kumbe byari ibyo. Mu by'ukuri kano kazi ndazi ko gakogwa. Nimushire umutima mu nda. Nimuhumure kuko je nta kosa nokora. Kuko ikosa nokora ryo duhitana twese. Erega turi mu bwato bumwe. Igikenewe rero mwebwe ni mu ntera icyo gifobya. Hama ndabere kuko amatohoza tuyazimanganye. Narukundo koko si umwiza tuyiha amaboko tutize mwana tuzovuga. Erega mana yanjye ngiye kubigira gute ko tugowe. Eko Beriza we twaramushize ahantu birakunda ndirira camu nta n'uwaduciye n'ikanda kandi ndabona ko ataho bizoca. None uyu muzimu nawo uyu muzimu wa Fidelite Jeko mbona wambereye kugwaga. Ndakora iki uwo tukirene ko twamwishe none turamwica kabiri nta muntu apfa kabiri. Ndagowe mukaba wacu.
inkoni zawe nazo inkoni zawe nazo ya mwababyeyi mwe Akamuna byukuri Akamuna ereka Akamuna byukuri Akamuna amacakubira afatiye ku manini amacakubira amane nawe urihabura ndahi urashobora gufata iminota hafi 10 ugiye kuzana ifege gusa namse ikibazo si itabi narizanye ahubwo ikibazo ni icahe nibagiye imechi ehe wa muhungu nicinjire urashobora kuzana inge nuzana isahani ndakubwiye ko nicinjire Double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.